Minisitiri w'imari w'Amerika Steven Mnuchin yasuye Sudani mu ruzinduko rwa mbere rw'umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru w'Amerika kuva Perezida Donald Trump akuye icyo gihugu ku rutonde rw'ibifasha iterabwoba. Umuhuzabikorwa by'uburenganzira bwa muntu ku banyamakuru muri Uganda Robert Sempala avuga ko ibitero birenga 100 byabaruwe mu byakorewe abanyamakuru kuva abakandida mu itora ryo ku cyumweru gitaha batangajwe. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yabonanye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi mu murwa mukuru wa Nigeria. Impande zombi zarahiriye gutsura ubufatanye. Umugore witwa Nixi yari hafi kwibaruka ubwo imirwano yamukuraga mu rugo rwe mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Yagenze iminsi 3 abyarira umwana w'umukobwa muri Sudani aho abanya-Ethiopia 52,000 bahungiye. Naho i Cairo mu Misiri hafunguwe inzu ndangamurage nshya Museum of Illusions irimo ibintu hafi 70 bikangura ubwenge bitewe n'ukuntu umuntu abibona.